umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarifatikanije n'abakristo bo mw'ishengero Methodistini ryo muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho yo kuw'Imana igenekerezo rya kabiri rusamu no mwaka. Mu ijambo yashikirije abakristo yabahanuye gushira mu ngiro icivugo c'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi c'uno mwaka, aca bahamagarira kwijukira ibikorwa no gushira hamwe inguvu kugira ngo biteze imbere bongere bateze imbere igihugu. Nyeniteka Nzohagera yabasavye kandi kwigisha ubutumwa bwiza, yongera abahanura kwirindikiza coronavirus. Dukura amaboko mu mpuzu, tugire urunani mu kurwana urugamba rwo gutuza ubukene. Icivugo ca leta mvyeyi, leta nkozi, gihamagarira umwene igihugu wese, natwebwe turimwo kugira ngo tugire ico dukoze. Umwe wese aherereye agira ico akoze, dushobore guteza imbere igihugu cacu kandi natwe dutere imbere ata numwe asigaye inyuma. Ariko kandi kiduhamagarira kugira urunani, ubumwe, gushira hamwe inguvu kugira ngo twuzuzanye. Dushize hamwe inguvu, umwe wese mu nguvu ziwe agahaguruka mu nguvu ziwe, tukuzuzanya ata numwe asigaye inyuma yigize sindaribazwa, bituma dukutsa ikivi kandi bikagenda neza. Nk'abarundi dusanzwe dusengera mu mashengero atandukanye, ni byiza ko kino civugo natwe tugira icy'iwacu, umwe wese aherereye. Mbega ko umwami Yesu yadutumye igikorwa kiboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo 28:20 aho yatubwira ngo tugende duhindura amahanga yose abigishwa biwe. Woba ugejeje hehe ico gikorwa? Mbega nkamwe yoza akagatereka tugire umunsi mukuru w'abakozi, wotonda muri abo bakozi kugira ngo nawe by'ukuri ugire umunsi mukuru? Turakwiye kumenya yuko abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibi bitazoshira, uko niko Daniyeli yavyanditse. Muri ico gikorwa nkamwe natwe twogira umunsi mukuru w'abakozi. Urimwo, ndimwo canke nturimo? Mbega umunsi mukuru w'abakozi ari kugira ngo twicare turabe igishira hamwe dukorera ryungutse canke ryahomvye? Ubwo nkamwe twokwicara nk'abameto tukembariwa kugira tugire umunsi mukuru kuri kino gikorwa Imana yadutumye. Ubwo koko twarungutse canke twarahomvye? Nimuze rero twisuzume, dukura amaboko mu mpuzu, dukora ico gikorwa data yadutumye, kuko nitwashika imbere yiwe tuzogira umunsi mukuru w'abakozi. Kandi abazoja muri uwo munsi mukuru n'abazoba nyene barakoze. Tugwane ubwo rugamba rwo kuzana benshi ku gakiza, tubabwire ubutumwa bwiza. Hariho benshi bagikeneye kubwumva, baze kumukama abaruhure. Ayo mahoro ufise, uyu munezero waronse kubera ko wagiranye ubusabane n'umukama, reka ubibwire abandi nabo baronke uwo munezero. Cyo nico gikorwa data yadutumye kugira ngo natwe umunsi urizina nitwashika azoca tubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzogwa kugaba byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Kubera ko hari amatarano yaduhaye dutegerezwa kugenda gukoresha, ntitugendere kuyahamba tuyazike nk'aba wundi yahabwa yatarana akaca agenda akayimbira. Twebwe itarantu twabikijwe
tugende tuzicuruze hanyuma tuzane benshi ku Mana yacu. Subire kandi ndabibutse tubandanye twikingira ikiza ca corona, na cane cane by'ukuri ko turi muri kino gisagara ca Bujumbura, tugiye mu mabisi twambare udufukamunwa twikingire, nukuri tubigire umugenzo. Hari abantu bace beza ati mbega namwe babonye ndakambaye hava bibaza ko nishima. Oya, muri wa mugambi wo gukingira abandi banza we wikingire gutyo uzobukingire n'abandi. Tubigire iby'iwacu kuko corona irahari. Igitangura twumva ngo ntifata abana, ntifata urwaruka, ariko n'urwaruka nabwo nyine rusigari rwinshi. Ngira mwarumvise igihe amashuri agira atangure, hanyuma nyine icubara agaca ategeka yuko abana bose bagenda mu ndaro babanza kubapima. Mwarumvise yuko hatowe abatari bake, kandi bagiye bagenda ku mashure ubu ntihaba habuze ishuri rimaze kugara. Rero twigire iby'iwacu. Ayo masengesho arangiye, abakristo bo muri iryo shengero baragabiye inka Nyeniteka zizohagera mu ntumbero yo kumushimira ko adahengeshanya kubashigikira no kumukeza mu mabanga aheruka gutorerwa yo guserukira imbere y'amategeko ishengero Methodistini mu Burundi.